hariho ugwaruka rwashinze intahe ngaha mu gisagara kare bari mu mwiheburo none ubu bari mu mwizero kubera uwo mugambi payeje. None rero uko bose bari umwe twamuteguriye agashiruka buteka miliyoni 5. Nabo bagende abo rero nibavate kwikura kuya. Kwikura kuya. Ikindi mvuye ngaha ndabemereye ngiye gukora mfume nterereza kugira ngo payeje uko ari bane bose baronka imodoka y'akazi. Umwe wese nzoterereza kandi ndazi nzoyaronka. Kandi ico ndabemereye umunsi muzokukuruka rega namwe muzokukuruka. Umunsi muzokukuruka iyo modoka muzogenda muyijanye. None nk'ubu hariho abantu bazopasura bashika bapfa gusa. Natwe tuvuga tuti duheze ikiringo n'ingoga turafise iyo tuja. Turafise iyo tuja. Yuja utegereza kuharema hakiri kare inkono zo kwitwaza mu busaza uyica ukibasha. Je ndiko nibungabungira ugwaruka ruzera umugabunge. Gwaruka muri ngaha. Murabona sindabari y'imvanda namwe ntimuze mu ngimvi. Eka nabwira akantu kamwe ugwaruka gwambwiye ingorane kuri mwe bw'abakozi ba leta. Bebene nayibonye hano yadefiye kandi bagiye banezerewe gose. Muga hariho abandi batuntuye kubera bebene. Nimwiyumvire ugwaruka gwigiriye umugambi w'iterambere barazana ivyabo babijana muri bebene ngo babibapimire gushika uwo munsi abitubwira ni mu ndwi yahera. Barase gutanga certificate acagenda muri Canada baramuha certificate y'ibintu vyo ko bimeze neza ashorera muri Canada no muri Amerika muga bebene itaramuha urupapuro. Nimwe yumviraho muri Canada bebene niyo ikiyubweye kurusha abo muri Canada kubera iki ibiturire. Hajya barondera ngo abanza baha ibiturire. Iyumvire Canada baramuha certificate ugwaruka rushora ibintu vyiwe muri Amerika no muri Canada muga bebene ikavuga yuko bitagira agaciro ntibigira karite nta kanovera bifise muga muri Canada ho barabonye ko ari vyiza. Akosa kamara amaza ntuze je nkajya ntwara bebere nari guca ntanga imihoho muga ntashobora kubera ntamaramara. Erega hari n'ubushikagaje mpamvuga none tubufuse hari icabende gihugu baba bahomvye ngo baba bahomvye akazi badakora. Bebene naragiyeyo jewe nyene navuye mvuze yuko batoshobora bonyene kugira ico bavuze kuko bo bonyene ntibari nasanze bitangurirwa nsanga ibihoma kubibambazi nsanga nayadeze effect umuntu ahonyoramwe mu kwinja muri laboratoire ntibagira namba ndavuga none abova mwiki. Ubuyobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu cyane cyane rero kuri mwebwe ndongozi turi kumwe nhereye kuri wewe nyakubahwa wahoze urongoye igihugu cy'u Burundi Silvestre Ntibantunganya mwebwe batandukanye babahoze barongoye igihugu cyacu mutandukanye wanje na Burundi barakuba barashikiranganje muri ngaha cyane cyane umushikiranganje araba iby'abakozi n'akazi. Iri jambo yavuze ry'ubukene ntajya ari kuvuga ivyo by'ubuzima buzivye ntavyo ari kuvuga iyaba kuri stade Ngoma ku wa gatanu w'indwi iheze niho twabonye ko Burundi bugeze ku ntambwe ikomeye. Ntushobora kuba uri umuserviteur hanyuma ushake ko ugira ubuzima bworoshe. Emera garama wonkwe ubu umuserviteur kuko waravyemeye. Utavyemeye ngo je kukwereka hari amahera twaraye twabonye ugwaruka gwara rutweretse hari ubutunzi gwaratweretse mu 2020 hariho ururirimbo gwitwa ubushomeri
turicara n'ugwaruka tuti iryo jambo risigura iki? Ubushomeri bisigura kubura icyo ukora. Uwo muntu yabuze icyo akora ninde? Ngo aze ndakimwereke. Nuko ubuye mwibarabara n'igikogwa kuko acaronka umwavu aca ashora. None umwavu ntiturirwa turawugura. None uva he? Nta muntu ashobora kubura igikogwa. Abanyeshuri ba kaminuza baratweretse akarorero aho igihe atari ko ari gacaja gukubura amahera barafise ubu ku mupfuko. Barafise bakubura kandi biga muri kaminuza kandi nibo bamenya cyane ga. None rero nagira mpamagare abantu bane baba coordinateur ba payeje baza. Simvuga tutari kumwe kuko ubu nukuvugisha ibyabona. Nukuvugisha ibyabona kabisa. Uko ari bane baza. Aha novuga ngo bashinga intahe mwese mwoca mutangara mwoca mumenya kuba abakozi babonetse muri iki gihugu cy'u Burundi. Mwoca mubimenya. Umugambi payeje ugitangura twese twari mu kajembegete. Nta wabona iyaja n'iyava. Turumvikana n'ugwaruka icokogwa. Hanyuma dushinga umugambi. Andiko ndabivuga kuko ubushikiranganji bwose bwakora nkuko abakora mu mugambi payeje. Igihugu cy'u Burundi nta numwe baba hatafise umuriyoni. Iyo ubushikiranganji bwose bukoresha abene igihugu mu gisata cyabo nkuko abakoresheje ugwaruka mu gisata cyabo, nta murundi n'umwe aba adatunze umuriyoni ku mufuko. Kuko ugwaruka rwadushingiye intahe baratubwira hariho washinze ntavuga ati je mu 2020 sinarinzi no umuriyoni ingene witwa n'ingene bawuko ati none ubu mparura miliyoni amajana mu myaka itarenga 4. Muravye umutahe bakoresheje muri payeje ukaraba umutahe ubushikiranganje bufise ubwo ari bwo bwose bo ukoresha ni mwiyumvira iyo woshika aho mu myaka 4 ubu twataguye kubona ugwaruka rw'abamiliyarderi adatinya kuvuga ati jewe umuliyaridi ubu ntukifata iyo muhaba kandi twebwe abatama dufise imyaka irenga 55. Ndababwire dutegere ibihe tugezemwo. Ni mwiyumvira umuntu kuja kuri stade akavuga ati jewe uno munsi umuliyaridi je ntiwomfunga notsitara ku bintu bingana n'umuliyaridi je sinopfungwa ncandiha. Mwiyumvire kubera abande ngaba aba rero nibo bakoresha rero bukuri. Mubahamashi aba tukibagena twarahanye intumbero turahana amahani tugira umuhigo. Bahereye kubanza kwigisha ugwaruka ingene bitunganiriza umugambi wunguka. Bigishije ugwaruka 44,929. Twobaza ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bumaze kwigisha abarimyi bangahe? Bumaze kwigisha abarimyi bangahe? Muga murumva ba mu myaka ni 3 mu bisazo 3 bigishije ugwaruka 44,929 kugira rumenye kwitunganiriza imigambi yago. Baca barakora imigambi none ubu barateye imbere. Muri urwo rwaruka bigishije bashoboye gufasha imigambi 3,899 barayirosa uburyo iyo migambi yose ubugeze ku ntambwe ishimishije yaramaze gutera imbere. Ubwo rwaruka rwagize imigambi ubu nagwo rwaceruha akazi urundi rwaruka
ku buryo uretse ubuzi bwatanzwe n'iyo migambi y'ugwaruka barashoboye gukora gushikaho hatangwa ubuzi 16,846 abantu bari bashomere mwumve muri imyaka ine gusa 16,846 bashoboye kuronka akazi kubera umugambi payeje. Mwumva mu myaka 10 bizaba bimeze gute? Akariho karavugwa umuntu wese abonekera ku camwa yama niho umwemera. Aha rero ntitwavuze abandi baciye bajana kumenyereza gukora, kuko hariho erega Imana yatanze impano nyinshi. Hariho umuntu ashoboye kwitunganiza imigambi akayikora, hariho uwundi yama agendera ku bandi bamuha akazi. Abo rero barashoboye nabo nyene gushaka kwimenyereza kugira baze baronke akazi, kandi muri bo benshi bararose ubushobozi bwo gukora baca bararonka akazi. Turiho turihweza rero ibikorwa vyakozwe n'umugambi payeje. Nta muntu yohiga imanga turiko turashimira izi ndongozi za payeje, nta numwe yohiga imanga. Uyu mubona uyu muhizi yitwa Dr. Desire Manirakiza. C'est la fierté du Burundi. Nguyu rero uwo tuvuga tuti afise impamyabushobozi ntafise ingaragaza bumenyi, arashoboye, arazi kwiha igikorwa. Impamyabushobozi n'ingaragaza bumenyi ntibisa. Urashobora kuba uri dogiteri ufise ingaragaza bumenyi gusa utagira impamyabushobozi. Ubu rero tangura muze murara bumwe wese ko diplome yiwe ari impamyabushobozi. Ingaragaza bumenyi kwaheri n'igipapuro gisa, bisa no kugira inoti utigeze wimbura, iba ari igikaratasi. None baguhaye diplome y'umudogiteri mu mutwe atakiriyo, si igipapuro gusa. Nagira ndababwire bwe muri ngaha, nuno musi genda ufate diplome yawe uyite mw'ibarabara urabe ko bataza kurondera bati wataye diplome, muguti inoti urabe kuyibona. Diplome ntibashobora kuyiba kuko ntakimaze, uwo mutwe niwo ukimaze. Batwaye diplome ntibatwaye umutwe wawe, muga abandi bagenda berekana diplome bijya bavyerekana ko umutwe atakiriyo. Genda uyite mw'ibarabara urabe ko batakurondera, mugabo genda uti inoti mw'ibarabara urabe ngene bigenda. Uwa kabiri n'umupfasoni yitwa Sayimana Clarisse, ni wajejwe ibigega, muri iki kigo, muri uwo mugambi wa payeje. Baraje abantu b'abahinga bazi babunonosoye mu gukurikirana ikoreshwa ry'amahera. Baradushingiye intahe baratubwira bati n'akanenge ko bakarimwo sakanenge kakandi ko kuvuga n'akantu usanga umuntu yiheze kujya wihenda virigire. Umunyabigega yarakoze. Nimwiyumvire umuntu yashoboye gutunganya ikigega ca payeje kirimwo amamiliyaridi n'amamiliyaridi, ntibigera bavuga bati yaratwaye n'ifaranga rimwe. Mugabo ntihabuze abo biyita abakozi ba leta atakindi babona atari ukugavura gusa. Nza kurya kwangahe? Uwa gatatu n'uyu mugabo mubona w'umuhizi, nawe yitwa Dr. Hassan Kibeya. N'umukozi. Iyo misozi arayirimagura ariko agenda kuraba ubwo gwaruka yuko riko rakora imigambi neza, akarufasha akagwereka neza ingene bahinyanyura imigambi hanyuma bakunguka. Esho twari dufise indongozi nkizi nk'ijana. Mu myaka itarenga 5 i Burundi bwo bwamaze kuba igihugu cyateye imbere. Uwa kane n'uwo mupfasoni niyo ngabo Arida.
niwe ajejwe inyigisho rero babandi twavuga bigisha niwe ajejwe kwigisha akabigisha kugira bagire ubushobozi kandi baramenye nimwiyumvire ivyo bihumbi navuze gantuze weya bose yabahaye ubushobozi gushobora mu muhamashi kubera abo mu gwaruka ubu hari umwizero ugwaruka rurakubwira ruti naho ntarashikirwa ndazi ko zoshikirwa nico gituma umugambi twaciye tugira ko ari umugambi w'umugani udahera umugani udahera nico umugani udahera n'umuzinga w'inzuki akayuki kamwe gasohoka kagiye kudaha ubuki akazanye kinjira akandi gasohoka kandi kinjira murigira mubona inzuki zihera n'abajene dukeneye yuko bazoza bararonka umwe aronka agenda yokorera uwundi agarukana muri payeje uwundi gushika hatagwarukana rumwe ruzoba rukivuga ikintu citwa ubushomeri nga mu Burundi n'uwuzovuka nanezerewe cyane sanza ha mu gisagara ugasaka ugwaruka rwaho rwarijukiye ibikorwa rurakora birahimbaye cyane hariho ugwaruka rwashinze intahe ngaha mu gisagara kare bari mu mwiheburo none ubu bari mu mwizero kubera uwo mugambi payeje none rero uko bose bari umwe twamuteguriye agashiruka buteka miliyoni 5 nabo bagende abo rero nibavate kwikura kuya kwikura kuya ikindi mvuye ngaha ndabemereye ngiye gukora mfume nterereza kugira ngo payeje uko ari bane bose baronka imodoka y'akazi umwe wese nzoterereza kandi ndazi nzoyaronka kandi ico ndabemereye umunsi muzokukuruka rega namwe muzokukuruka umunsi muzokukuruka iyo modoka muzogenda muyijanye gutyo niho muca munayibungabunga neza muzi ko ari rwanyu emwe mfuma nterereza sinzobura banterera kamyonete double cabine 4 hageze ko mukukuruka muzogera muzijanye kuko aha namwe narababwiye ko ari kwigisha bari nyuma yanyu ko namwe muzozeheka musigira ugwaruka hageze ko mukukuruka mugenda mubisirundi gwaruka mwagwigishije rukora nagwo rukukuruka rubisa abandi gushikaho tuzosaga mu gihugu cy'u Burundi ata muntu numwe ayaga ubukene nibara kuyaga ubukene nibara none reka ndabashikirize ako gashiruka buti ntabafushe ntabafushe ngo bavuge bati naje nari nakoze ibiruti byo Desire yakoze none ntunyibutse nimurabiraho rero
narimvuze nti nimurabiraho muce mugenda umwe wese yumviriye ati nanje mu mwaka uza ntegerezwa nanje kuhabwa iteka nk'iryo cyane cyane ndabivuge mu ndongozi indongozi hamwe uvuga uti koko urya n'indongozi yarakoze abene bagura mu vyimvire bunyene ibiganiro mwavuze je ndakunda ibiganiro kabisa ibiganiro icyo twapfa ntitwapfa ibiganiro kabisa mumfasha gutora umuti erega ibiganiro abantu ntibazi ibiganiro ibyo ari byo bazi ngo ibiganiro ngo mpa oya ibiganiro dusasa ku meza ibibazo tugaca twicara tukabitorera umuti tugaca tuvuga tuti tugiye gukora iki ubu kimwe bibiri bitatu tutisha iki kizokorwa mu myaka nka 10 ikindi guki ibiganiro je ndakunda ibiganiro umuntu adakunda ibiganiro so umwubatsi n'umusambuzi nsabe abantu bose bazi ko barongoye abandi cyane afise amashiramwe yigenga girana ibiganiro n'abakozi banyu kuko nibo bazobaha imitwe y'ingene mwunguka erega nibo babizi uko nibo bavyamamwo barashaka kubwira bati mutama wogira gutya ibintu bica bigenda neza hayi mu gace bikora n'aba rero bakorera leta turashobora kuvuga tuti ibitwo bigiruko ariko hari habazi ko ari kuja kwicara gusa nico gituma babigwanira ngo ivyicaro ibiganiro rero ico genda cemera ibiganiro mu bisanzwe no mu rugo ari mu rugo umaze ukwezi mutaganiriye n'uwo mwubakanye ataco muvuganye mu bijanye n'ubuzima bw'umuryango ndabwiye kugira muvugane biragoye abantu utabaganiriza uzohera hehe ariko bamubaganiriza wamufisa uhera kuyaga nabo ibiganiro je ndabishikiye yavuze ubuzima buzimvye ico ngera nacishuye ko ushaka yuko ubuzima butazimba naze ndamwereka akabanga je naravye uno munsi abahora bitwa bakire ubu nibo bidodomba abantu bitwa abanyarucari ubu nibo bavyina none ivyo ni biki ubu abitwa bakire kera ubu nibo bitwa boro abitwa abanyarucari nabo uno munsi usanga akaguru yageretse ku kandi ariko yinywera kayeri iyo akari kabuze akoma induru kuko amahera yiwe arabuze ico yarisha none abandi nabo ubuzima burazimvye none wari uzi yuko ubuzima utabuzimbuye buzozimbuka gute none muzokwa mu maservice gusa nta mwimbo muzana none bizogenda gute tugere dufyature amahera umwe wese ahembwe miliyoni 100 turabe ko ubuzima buca buzimbuka umuntu yahembwe miliyoni 100 ubuzima buca buzimbuka mutadugije umwimbu nimumenye ko ubukene muzokwamana nabwo ibanga ryo kuzimbura ubuzima no gukora gukamisha itunga kama Imana yaduhaye nico cyonyene kizotuma ubuzima buzimbuka kuko Imana yarabiduhaye byose biri ngaho none dushaka kwiyicarira ngo vyizane je kurondera ifashanyo yo kubagaburira akwere none bo babikura hehe genda murabe mu bindi bihugu biteye imbere none bo bakura hiryo tunga none twebwe harazibiye aho barikura harazibiye je narabonye ko huguruye haruguruye ni twebwe turi binebwe ni twebwe tudafise kutamenya nikimenya amenya shaka mutereza amaso hari ya ruguru mubona hari muri banyarucari raba hari amabati gusa none ubajya bubatse zijya zubaraye ubusa ni murabe inzu ziriko ziraduga muri iki gisagara zitutuza nk'ibizinu uhagaze hari ya hejuru kwa haruka raba aha mwitenga ni habari bisanze none duca ruvuga ko ubuzima burazimvye uriko ubaka inzu y'ibati uba waraye ubusa reka kubesha abarundi bamenyereye kwidoga gusa kwama bidoga kubera iki kagatima ko gusega tega amaboko nta kindi nakibera tudashoboye rero naganda abwira ni twadushaka gutunga ntuze wigere widodombera ubukene rondera imvo z'ubukene hanyuma uzitorera umuti ubwa mbere tubanze dukore amasaha Imana yaduhaye yo gukora uwaduhenza agiye kuduhenda ngo dukora amasaha 8 gusa ku munsi iyumvire guhomba amasaha 16 ku munsi murazi carico guhomba amasaha 16 ku munsi ni mugende mukore amasaha 8 ari mu mategeko
uca ugenda ukora andi 8 ivy'iwawe urabe ko utazotunga. Dutangure turondera ingene dukora n'imiburibura amasaha 16 ku munsi. Muri Amerika naragiye sanga hariho umuntu akora ahantu 3 ku munsi, hamwe agakora amasaha 6, ahandi agacakora 6, ahandi 6, ugasanga ruhuka amasaha atarenga 3 ane niyo aryama. Hanyuma bamubona ngo aratunze naho ntimumenye ko yabize ivyuya. Twebwe tusigarwa saa 9 tugiye hehe mu kabare, none tuzotunga gute? Ntubona ko muvuze ko ubuzima buzimvye, tuje mu kabare ubunyene turabe abo dusangaye. Tugende mu kabare ubunyene. Wewe onywe inzoga ushonje. Umuntu umwe nari ndiko ratembera iyo mu mitumba, hari mu misi yahera abantu bagisegerereza bagisaba cyane. Ubu batunze ntibagisaba. Ubu nibo badusororera. Hanyuma rero uwo munsi baca bambwira ngo Mutama, baca kwereka mwizosi. Ngo turabira hamwe izosi, ngo ngo menga na mizipasi. Hanyuma emwe narabasororeye kweri. Ndabasororeye hajya bahimvye neza. Bavuze ngo Mutama, ngo mbe urazi inzara inge nitwishe ngaha. Nje ndabaza ntiyo mwari mushonje. Mwari gutaka kuvuga muti tugurira umukate Mutama inzara iratwishe. Mugabo ntimwari gukunda inzoga mushonje. Tuje mu kabare. Iyo inzoga zikenye ntimwaba muca mugira greve. Ngo zana inzoga. Ko mutavuga zana indya. Ayo n'amajambo yo kuruhisha indongozi gusa nta kindi. Kuruhisha indongozi ndakenye kugira indongozi vyimba umutima ngo abane nagihugu barakenye naho kumbe birirwa mu nzoga gusa no mu bamaraya. Aha abafisa abagore batatu ni bangahe? Ayo mahera yose mujanamwe ntimwo yaziganya. Iyo mvugo nayibonye ni iyo gutunuza umutima indongozi ngo yamihahamutse. Nakari nari nabivuze nti umuntu azovuga ko akenya azaca azambwire aho yakeneye. Ambwire ko yaratunze kare ubu aca ambwire iyo ubwo bukene bwavuye. Nutuza turavugana ukuri. Nukuza turavugana ukuri. Umuntu yumva ko akenye nasigura ubwo bukene bwiwe bwavuye. Hanyuma nitwasanga butamuvuye ko tuzomushumbusha tumufashe. Hariho umuntu yambwiye ngo ndamuha akazi. Nca ndamubwira nti jewe akazi mfise nako kurima. Ntitumbera ugenda hanaka uraba umuntu yitwa naka aca guha akazi ho kurima. Ngo kurima. Ngo sako narondera. Ntukenye rero. Iyo wari ukenye wari kuja kurima. Hanyuma acambwira ngo basi ngo mpumutahe. Ntushaka umutahe wangahe? Niyewe ntigenda urima ahantu kwezi kumwe uzocuronka umutahe w'inkwavu zitari munsi ya 3 kandi uzocutunga. Ngo honyene nta n'ibihumbi 100 ashobora kuronka. Niyo telefone iri kunyandikirako igugwa ngahe? Umuntu akubwira ngo ntashobora kuronka ibihumbi 100 ariko akwandikira message agura amayinite afise telefone maze acabwira ko adashobora kuronka ibihumbi 100. Izo ni imvugo ziba zije kugira indongo ziguma ituntuye gusa. Mwifise abana bashonje. Tutangwe kuva muri izo mvugo z'imyidogo vy'imyidodombo. Murazi yuko Musa yahuye n'abantu bagoma bidodomba gushika abwira Imana ati pfumunyica. Murabizi. None nk'ubiyomba ntari umusenzi nkama ntuntuye nuko je nama nifitiye umwizero. Je ndizigira Imana. Jewe woza ubona nagwaye wocu wa perezida. Kandi ari we wabitumye. Bamuza muri yumvira. Muraciye ubwenge ni muze ruteke umutwe ingene twotera imbere. Dukora amasaha 16 ku munsi twigira inama. Dukora amasaha 16. Icya kabiri nagomba kubabwira twokora. Ahubwo nanje saba inama. Abakozi ba leta mwese mugira inama. Mwige ingene ikiganiro ca leta coduga. Service yose ama ministere yose mutegereza kuzogira inama mwiga ingene ikigega ca leta coduga kandi muze mu micegeranyo.
ndabahe ikiringo kingana iki tuzoje ku munsi mukuru wa independence mwampaye icegeranyo ministere kuri ministere ingene ikigega coduga inama mwagize hanyuma muce mubimbwira tuje kubikora murabe ko amahera ataduga kandi aha ndabivuze iri n'itegeko mushikanganje uri ngaho wavyumvise uca ubwira abagenzi bawe ni itegeko ntanze mwese inama ubushikiranganje bwose imvo y'inama kwiga ingene ikigega ca leta coduga kugira tonke amahera yo kubaka amabarabara kubaka ibitaro kubaka amashure no guhemba abakozi ba leta ino n'ibibazo si gwacu genda mu vyande mu maministere yose chef de cabinet civil yanyumvise na secrétaire général dore tumenga aringa nihuri mu bushikiranganje bwose bagira inama ikigega ca leta coduga gute yego bituma kitaduga biriho muce muvyiga muze mubinzanire ariko hariho ivya mbere hariho abantu bacisha ibidarazwa mu binywabi aho kugira ngo ntibatange amakori hariho abandi bashora ibintu hanze amahera bakuyemo ntibayatahane hariho ibintu byo gusesagura itunga ry'igihugu hariho ubunebwe ivyo mahenda bivuga abantu barareka abantu bakacisha ibintu mu binywabi ukazumva ngo nyongera umushahara kandi umushahara uri kuvaho nyene abantu bakareka umuntu agashora ibintu hanze ntiyigera agarukana amahera ngo yatahana ari itunga ry'igihugu hanyuma agacaza ariruka ngo nyongera umushahara none umushahara uzova hehe abandi n'utwari turi mu kigega bakatunyonora naganda babwire muri iyi stade ibice birenga 50% birarenga byose byavuye ku mahera dufatanya bari bayivye igihugu barashima nagomba mu kurangiza iri jambo ngira ico mvuze ku majambo yashikirijwe kugira ngo tugende kwisuganya mu mwaka uza ntaze habe hameze nk'uyu mwaka no kuguma duza turatera intambwe mwavuze ibibazo biteba kwishugwa nabonye ibibazo imisi yose abakozi bariko baravuga imisi yose baraba leta naganda basubire mu icarico leta aba bose bari muri stade n'abari inyuma mu ntara zose nibo bagize leta none abo abene gihugu mu Burundi bose batumye kubaha inyishu ni bande nabo bose bahembwa n'ikiya ca leta none uwo mukozi wa leta ariko arondera inyishu ahandi aho kwirondera kuri we nyene nuwahe biteba kubera iki ko ari we nyene nyishu biteba kubera iki tuzogira deba mu mbwira igituma biteba kuko urumva ko ari leta nawe ukora muri leta ni ujeje kuvyishura narababwiye yuko jende umukozi wa leta ministre n'umukozi wa leta umwarimu n'umukozi wa leta muganga n'umukozi wa leta none umukoresha wacu ninde ko najewe ndondera leta ibu umukoresha wanje tugirana ibiganiro birashoboka cyane dutwebwe turi imbere y'abandi muri ayo maservice ni twebwe nyene duca utagije tubazane aho twabajije twebwe nyene abakozi mwese nimugende mwicare hamwe mu mpinyishu kuri ivyo bibazo vyanyu nyene none nimwe muri abagaga genda mwicare hamwe mutange inyishu ku bibazo vyanyu nyene hama muce muza mu raporo muti inyishu twarayitoye mugabo naganda abwira ikindi ibibazo bikunda kubazwa ngaha ndabizi ni ibibazo bisaba amahera mwondangira mu kigega hari amahera ngahe ko tumenya yo tubaha kuko nayo nyene ni mwebwe nyene muyazana nimwe muyabungabunga bamuzare mwambwe muti mu kigega twasanze hari amahera nganuku none tubiravye neza duheko aya kuko ni mwebwe mujejwe ico kigega nyene uwo babaza ati wewe nk'ubu umwaka uheze ukora woshobora kunyereka amahera winjije mu kigega kugira ngo uce usaba
kuri ayo mahera nyene uca usaba kuri ayo mahera kandi n'abakora mu mashirahamwe yigenga abikorera ivyabo nabo nyene muri ko mubaka imishahara banza muraba amahera mwinjije muri iryo shirahamwe muvuge muti kameme twarazanye duheko kuko mwarateranije umutahe wewe niwe wazanye ubwenge n'ingufu zo gukora na wazana amahera n'umugambi ucuvuga uti twarimbuye shefu none rero twivuna umusasi ivyo nitubitegere kandi tubitegere uko nyene iryo jambo sinzasubire kumva ngo inyishu ziteba kandi ari abakozi ba leta babajije abakozi ba leta nyene nimwiyishure none bisaba yuko ugenda kilometero 5 kugira utange inyishu y'ikibazo cyawe biteba kubera iki ico kibazo sinzasubire kucumva ku mukozi wa leta nze ndacumve kubakora mu mashirahamwe yigenga ahandi ho nimwe muzotanga inyishu y'ibibazo hariho abandi nabo bicara ntibakore na kimwe ngo sindaronka intumbero nibwirizwa shingiro ntiriguha intumbero amategeko y'igihugu ntaguha intumbero mugaka avuga ngo ndindiriye intumbero yiyicariye ngaho ivyo rero tubisezerere bavuze ivyo gutanga akazi bakurikije nkunzi nawe uyo nyene ni kagakoko kari mu mitwe yacu yuko tuzotungishwa na leta ugafite uvuga reka nzana umwana wanje ka mwana wa mama ntazopfa tunze niba ushaka umwana wa batunga cyane mu vyarawe muhe igikorwa akora ugwaruka gwara rero binyeretse byari bihimbaye abantu mukuze bamuza kuraba Burundi bwejo turafise itunga rikomeye bo barazi ahari amahera jewe ndazi uwahevye akazi muri urwo rwaruka yahembwe Millioni n'inusu aragaheba acagenda kwikorera rero akazi nyakazi niwe yashinze ntavuga ngo muri yaride ntukimupfunga kandi nta myaka ibire irahera avuye muri ako kazi hariho umumenyesha makuru yamushingiye intahe yasanze bariko bamugurira umwimbu wiwe Millioni 350 murumva mu mezi 3 cyari cyo kuronka Millioni 350 hariho abakozi ba leta bazorinda bapfa badakoze no ku Millioni 100 muga mu mezi 3 Millioni 350 none tumvikane jewe nirimi ibiraya vyanje ku hegitare 10 mwibaza ko ndonka ngahe mwibaza ko ndonka none ibiraya samezi 3 ntuba usoroma abo rero bavuga ngo batakazi kwa mwana wa mama nibigugu ndabibabwiye abo batanga ubuzi barenganije nibigugu kuko urya ntacazopfa rose ahubwo uri kumwigisha nabi none ndabahanure hakazi umuntu agashoboye reka kwirigura avuga ngo ka mwana wa mama hakazi ugashoboye uzozanganywa zazaranyandikira kuri WhatsApp nibarizo wamurenganije nzandi gituma yamurenganije ibintu bitera indyane mu gihugu ni ibintu by'akamwana wa mama na karenganyo nibiturire ivyo dukwiye kubisezerera ngaha muri iki gihugu cyacu hari urumva erega igipfu ntigipfundikira ikindi wewe yara mu mutwe yarabaye nabi azi yuko ariko bimeze duhindura ingendo tuve kuri akamwana wa mama yavuze ikindi ngo yuko hariho abatunzi bidasiguritse mwana wa mama muserukira abakozi mu mwaka weze urazi ikintu twagiye twumvikanye twavuze yuko nasavye yuko amasendika abakozi bose bafasha bakarereka umuntu akora mu gihe cya leta bajya muvuga yuko batunze bidasiguritse uzosanga ari ya masoko ikintu cya Millioni 10 bacagigurisha Millioni 50 none babigira ariho muri ko mutabivuga muti nyabu nabagurishije ikintu Millioni 50 cyari kugwa Millioni 10 none ntumva izo 40 ko atunze kandi atasiguro bihari erega ubu ndabaze kubibona hariho nabiyita bagwiza atunga ataribo bagenda bakaja inama n'umukozi wa leta bati twibe leta gute bavuga bati hajya tuhakura miliyaridi 3 bagaca bumvikana
ingene bayiba ngo reka tugire isoko uku hariho amasoko n'amandiko ndabona nk'umuntu yagira agura amavuatire 50 anganya igiciro n'amakamyonete double cabine 42 nk'uwo muntu ntiyagira yibe magana bisubije inyuma kubera iki narabimenye abakozi zamuravuga ahantu mubona kugira aba bantu natunge yabizicuya je mporambaza ntimbeje nk'uwo mpigiturire yo mpangaye kuko ayo mpaye yo baje gucafuza amahera yanje je nirondere mu mwimbo wanje nk'ubu ndiko ndiyororera udukwavu mubona ejo nka mu miliyardere muze muvuge ngo yakuye he ngo muje kuraba iyororero ryaje ry'inkwavu ngo muje kuraba je ivyo nkora ejo mubonye ndi mu miliyardere ntimuze muvuge be oho chiffre d'affaires burya sindayifise muraza muraye imigambi yanje niho muzoca mubona ingene abantu batunga itunga ntiriri mu gukorera leta je namamvuga umunsi napasuye ngaha umunsi nahejeje ikiringo canje je ndafise iyo nzoca kandi nzoca nitwa PDG sinzoba nkiri pe gusa hazoca haja kola kandi PDG urumva niho nzoba nkomeye PDG ubu ndi pe gusa PR ubu ndi PR none nk'ubu hariho abantu bazopasura bashika bapfa gusa natwe tuvuga tuti duheze ikiringo n'ingoga turafise iyo tuja yuja utegerezwa kuharema hakiri kare inkono uzokwitwaza mu busaza uyica ukibasha je ndiko nibungabungira urwaruka ruzera umbungabunge rwaruka muri ngaha murabona sindabari y'imvanda namwe ntimuze mungi imvi ndiko ndondera ingene nanje muzombungabunga none ko zosaza imbere yanyu namwe muritera mu karisama hariho abantu nk'ubu uzoza wumva arabatama akavuga ngurazi ngo kera nkiritera nkarisama ataryo yigeze atera atariryo yigeze asama ngo nkiritera nkarisama utakuza kurusha inka dutangure gukora narakunze hariho umutamu umwe w'umukukuruke hariya muri commune Songa iyo nshitse kuri stade baje dutera inkuruga commune Songa uwo mutama n'umukukuruke w'umu engineer electromecanicien yakukurutse ava muri Regidezo umuravye ivyafise ubu ntavyo yari yarigeze aronka akora muri Regidezo aranezerewe afise imirima avomera hegitare 8 zivomerwa muci usanga ari mu mvura iwe afise inka yibereyeho neza uwo rero niwe mutama ariko asaza neza heshe abakukuruke batokukuruka bagiye gusega ngo nkora mu ntoki bakukuruka bafise iyo baje hari wundi mukukuruke nagiye nawe acambwira gwehe ntuze ngimodoka yananiye kugura nkikora muri leta ngo ndayiguze shaje yayiguze apasuye jewe niyamira mu bene gihugu bashingira intahe nasanze bwa bundi mu basoda n'abapolisi nico gituma bapasura bakibasha kugira baje gukora kuko ubu muri ko mwitangira igihugu abasoda n'abapolisi muri ko mwitangira igihugu nico itamuca mugenda mukibasha kugira mutangure namwe gutegura kazoza kanyu mugabo iyo mu mutwe atakiri utangura kurira ngo mbega yemwe nzobaho gute mu mahera yubatse aha ibice 50% nawe twafatanya amahera bari bayivye none ko mu kigega ca leta bamaze kuyasinya ko yasohotse yagiye gukora reka ndayijanire kuyubakisha nace ndaza nta kuri stade ibice 50% n'amahera yari yibwe mu kigega ca leta ndayafata nca ndayazana kandi sinariko akora aha honyene turiko turubaka nahagikirira burya turiko turubaka pare y'ukuri Igitega turiko turubaka Perezida na pare biri kumwe byose residence n'amabiro imuyinga twahejeje kubaka ubu mukuru w'igihugu ntakija gusaba indarashitse muyinga mu Cankuzo twarahejeje Kirundo twarahejeje hasigaye Burunga Burunga niyo sigaje kubaka mu Kirimba naco nyere kizokubakwa kizima mbona bakaboko baguma agatoyi kamenyere gukomba karase kaguma gahese mugabo hariho umunsi tuzogaca
ko kase kugororoka kakaguma gaheze tuzogaca basi ubura kugoda none ntimwumva ayo mahera yose raba amahera ari ngaha yari yibwe mugani mayi ngira ngo niko twarezwe n'amasendika rero wewe userukira abakozi namwebwe nabahaye devoir bwa mbere kunderekera abantu basahura ikiyaga ca leta n'abasesa kuri itunga ry'igihugu sindabona icegeranyo ngira ngo muriko muracariko muravyegeranya ikigira kabiri namwebwe mwicare muvuge muti none ntidukeneye ko agashahara kaduga none kugira kaduge suko mu kigega aho hari ikintu turabe natwe nk'abakozi amasendika twokora iki n'igiki cokogwa hanyuma tuje hamwe twicare duteka umutwe Burundi je ndazi ko butunze Burundi buratunze ntagira umuntu yebura twari tubuze intumbero gusa none ubu turayifise naganda abwira uno munsi turakenye mugabo naganda abwira yuko ejo tuzoba dutunze nimupfe kubahiriza ikintu ndabwiye n'imiburi buri dukora amasaha 16 murabe yuko tutazoca dutunga mu mwanya mutoya ubwo gwarukana babwiye ubu ntirukiryama ruguma ruriko rurakora reka ndabwira akantu kamwe ugwaruka rwambwiye ingorane kuri mwe bw'abakozi ba leta bebene nayibonye hano yadefiye kandi bagiye banezerewe gose muga hariho abandi batuntuye kubera bebene nimwiyumvire ugwaruka gwigiriye umugambi w'iterambere barazana ivyabo babijana muri bebene ngo babibapimire gushika uwo munsi yabitubwira ni mu ndwi yahera barase gutanga certificat acagenda muri Canada baramuha certificat y'ibintu vyo ko bimeze neza ashobora muri Canada no muri Amerika muga bebene itaramuha urupapuro nimwiyumviraho muri Canada bebene niyo icibweye kurusha abo muri Canada kubera iki ibiturire hajya barondera ngo abanza baha ibiturire iyumvire Canada baramuha certificat ugwaruka rushora ibintu vyiwe muri Amerika no muri Canada muga bebene ikavuga yuko bitagira agaciro ntibigira karite nta kanovera bifise muga muri Canada ho barabonye ko ari vyiza akosa kamara amaza ntuze je nkajya ntwara bebene nari guca ntanga imihoho muga ntashobora kubera ntamaramara none tuzotera imbere guto wari kutworohereza yase je nababwiye umwiza ndamuvuga n'umubi nkamuvuga nimwiyumvire nk'uwo mujene afise iciyumviro giki kuri bebene none tuyifuse umva yuva ko duhomvye erega hari n'ubushikagaje mpamvuga none tubufuse hari icabende gihugu baba bahomvye ngo baba bahomvye akazi badakora bebene naragiyeyo jewe nyene navuye mvuze yuko batoshobora bonyene kugira ico bavuze kuko bo bonyene ntibari nasanze bitangurirwa nsanga ibihoma kubibambazi nsanga nayadeze effect umuntu ahonyoramwe mu kwinjira muri laboratoire ntibagira namba candavuga none ababova mwiki hariho umudandaza bigeze guhomvya aje umenya vyinshi iyumvire umuntu yinjije ibidandaza bikuye hanze bagaca bankira ibindi ko vyinjira ngo abanza heze gucuruza urumva araza ati ntiwemerere ko ibidandaza bisubira kwinjira ivyi wanje bidaheze arafata neza aravuga ngo ibi ntibigira karite neza cyadagenda ndakurako kuri vyo ncagenda gukurako kuvyo yemereye ncanagaragara n'ivyo bebene yonye niri kwirakoresha navyo ndabitwarako njana muri laboratoire yerekana bimwe kubera iki ibiturire ngo bizibire bijya je ngo marije ncuruza ndumwe aha muneganega umwe bagabo abo muri bebene muranyumva sinabonye mudefira muraha hajya ntimwari kudefira imbere yanje muzi ko babimbariye ndabagayiye abambaye ikidari c'ikibaramare nabo kabisa bambere ndabagayiye kuko murateje inyuma igihugu ndababwiye umuntu kwigirira entreprise mukanka kumupimira ari mwewe ahubwo mwari kumuherekeza mwereka ivyiwe tangura mukore amasaha 16 ku munsi rero
umuntu azaye ikintu muri bebene ntahere iminsi 3 kitararonka inyishu. Ibi ndiko ndabivuga ko nabonye no munsi hadefiye abakoresha gusa ntihadefiye abakozi. None ko arabo muri leta nabonye badefiye gusa n'abakoresha. None nogenda ntaneguye. Abantu bahora bavuga ngo ndindiriye intumbero kuva no musa ukantu mugafute kora. Cyamara bihugu nkabone ngene abandi bakora. Nico mpa nk'ijana rikora nk'uku Burundi bwo cyabutera imbere. None usanga bicaye bariko bibere kuri WhatsApp ngo mwamenya amasaha aragira ngo barashika kuri kontwari ari ivyo gusa bibereyemo agaca ataha. Kora amasaha 16 ku munsi. Murabe ko Burundi budatunga. Ntihagire uzosubira kwidodombera ubukene. Ubukene ni ikintu kigwanywa kigahera. Tuje bukivi gusa. None rero ndabona yuko hari habaje kudefira kugira abahijya kanyota. Mugamara abaneza burarudi hafite bakwiza. Koko afisa kanota ubu ni beshi. Rega ravyogereza murabimenya yuko abafisa kanota ari beshi. None rero mwese ndabipfurije umunsi mukuru mwiza. Muwukore munoganza iryo jambo ndababwiye. Muginovora naho rirura mwemere muginovore kugira ngo mu mwaka uza kaze kabe karagahimbare nka kumwe mugwaruka nja numva nezerewe. Mwese rero Imana ibahezagire.